Iyi ni radio BBC Gahuza Miryango. Ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi, muri kumwe na Nina Iradukunda. Abahaye mwiriwe n'ikaze bakunzi ba BBC Gahuza Miryango. Izi ni ingingo z'amakuru yo ku munsi wa gatatu itariki 30 z'ukwindwi. Mu Burundi abagendesha imodoka zunguruza abantu zibakura mu gisagara ca Bujumbura zibajana mu ntara za ruguru basuye mu mirimo kuri wa gatatu inyuma y'imisi 3 bari bamaze muri yegeregere, ariko nubu ikibazo c'igitoro kiracari kwa kundi. Twete nwera kintu wacu nta nimwe baraha tunundi tugura nka gutya twaratukura hariya nyene twahora muri Kongo, muri Tanzania. Itariki 30 z'ukwezi kwindwi buri mwaka ni umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya urudandazwa rw'abantu. Uyu munsi mu Burundi usanze abana n'ugwaruka bari mu biruhuko baja kudandazwa muri Tanzania nk'uko bivugwa n'ishirahamwe ONLCT Uwe ton frère. Mu Rwanda habandanyije urubanza ruregwamo Beatrice Munyenyezi. Tubafitiye n'ikiganiro c'abagore, aya makuru ahagarariwe na Mark Niyonkuru. Idoni Devyo vyasene mu kanya Prime ndi ku magenge aje kudusomera amakuru avugwa ku isi ari mu studio zacu zi Nairobi. Urugero rwo kugabisha ko hashobora kuba tsunami rwagabanuwe henshi mw'ibahari ya Pacifique ya ruguru inyuma yaho habereye imwe muri nyamugigima za mbere nini ku isi mu buseruko bw'Uburusiya. Iyo nyamugigima yanyiganyije isi hafi ya Kamchatka ikomeretsa abantu batari bake muri ako gace k'Uburusiya gashokera mw'ibahari. Kare Ubuyapani bwari bwategetse ko hahungishwa abantu hafi miliyoni 2 muri Hawaii na California. Abantu bari babwiwe kwirinda inkengera z'amabahari, ibivuko hamwe n'ivyambu vy'ubwato buto buto. Imipfunda ishobora gushikana imetero 3 uja hejuru, n'ubu iracashoboka ku nkengera za Chile, Costa Rica n'ayandi mazinga yo muri Pacifique. Ingingo yo kugabisha muri Taiwan n'ubu iracahari. Ubushikiranganje bw'amagara muri Gaza butwarwa na Hamas buvuga yuko abandi bantu barenga 7 bapfuye biturutse ku kubura ico barya mu kiringo c'amasaha 28 heze. Igitigiri c'abavugwa yuko bamaze guhitanwa n'inkurikizi zo kubura ico barya kuva intambara itanguye muri Gaza ubu kimaze gushika ku bantu 141. Umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza Keir Starmer avuga yuko Gaza ikeneye ko hinjirayo amakamyo amajana 500 y'imfashanyo ku munsi kugira ako kaga k'inzara gahagarare, ariko ejo hinjiyeyo amakamyo 115 gusa. Ni inkuru ya Emir Nader mwumva mwijwi rya Syriac kumuhawe nayo. 109 muri zo kamyo 115 nizo zitwaye imfashanyo. Hafi nka zose nta nimwe yashitse iyo yategerezwa kuja kuko zaciye zisahurwa zikimara kujabuka urubibe. Mu bintu bisigaye bimenyerewe amakamyo yuzuye imifuko y'ifu yarengewe n'isinzi ry'abantu basigaye bita kubera inzara, bamwe bagashira iyo mifuko imiryango yabo abandi bakaja kuyigurisha. Amashirahamwe ya ONU avuga ko yashoboye guherekeza imfashanyo yiyongereye kandi ko ikamyo zizibirirwa n'abategetsi ba Israel ubu zagabanutse, ariko abakozi bayo n'ubu ngo baracahura n'intambamye. Bavuga ko uburyo bwonyene bw'uko ivyankenerwa bishikira ababikeneye kurusha abandi ari uko muri Gaza hosukwayo imfashanyo y'umurengera. Abicwa n'inzara baravugwa kandi muri Sudani, aho abaganga bavuga ko abana 13 bapfuye biturutse ku bukene bukabije bw'ivyo kurya mw'ikambi y'abateshejwe izabo mu ntara ya Darfur y'ubuseruko. Ishirahamwe ry'abaganga Sudan Doctors Network rivuga yuko akaga kaguma karushiriza gukomera mw'ikambi ya Lagawa,
ubu harangwa indwara nyinshi ziturutse ku kurya nabi na cane cane mu bana bakiri bato. Iyo kambi irimwo abantu bashika ibihumbi 7 kandi imaze guterwa kenshi n'imigwi yitwaje ibigwanisho. Muri uyu mwaka byatangajwe yuko hateye amapfa mu bice bimwe bimwe bya Darfur, aho umugwi witwara bwa gisirikare wa Rapid Support Forces umaze umwaka urenga warugarije iyo ntara. Aya makuru mwumva na ya BBC. Umushikiranganje wa Angola ajejwe intwaro yo mu gihugu hagati yavuga yuko abantu 22 bamaze gupfa kuva ku wa mbere mu myerekano yo kwiyamiriza iduzwa ry'igiciro c'ibitoro. Yavuze yuko abantu barenga 1,200 bamaze gufatwa. Ku wa mbere no ku wa kabiri amasasu yarimwe yarumvikanye ku murwa mukuru Luanda no mu bindi bisagara, mu gihe abantu bariko barasahura amabutike bongera batana mu mitwe n'igipolisi. Iyo myerekano yo kwiyamiriza leta yatanguye nka yegeregere yahamagajwe n'abagendesha amatagisi mu nyuma yaho hadugirijwe ibiciro vy'ibitoro. Umukuru w'igihugu ca Moldavi Maia Sandu yagabishije yuko Uburusiya buriko burategura urugero rutari bwigere rurushikwako rwo kwivanga mu matora y'abashinga amateka muri ico gihugu ategekanijwe mu kwezi kw'icenda. Uburusiya burabihakana. Ni inkuru ya Simon Ponsforth mumva mwijwi rya Robert Patrick Misigaro. Perezida Sandu ashaka imigenderanire ya hafi n'Uburaya kandi ariko arakora ibishoboka vyose ngo umwaka wa 2030 uzoshike Moldavi yamaze kwinjira mu ishiramwe rya Buraya. Kugira ivyo bishikwe ko umugambwe wiwe ukeneye kugumana ubwiganze mu nama nshinga amateka nyuma y'amatora yo mu kwezi kw'icenda kuri mbere. Ariko uhanganye n'imigambwe yegamiye ku Burusiya, kandi Perezida wa Moldavi avuga ko urugero Uburusiya bwivanga muri politike y'igihugu ciwe rutari bwigere ruboneka. Yagiriza ico gihugu kuba gikoresha amafaranga bidaciye mu nzira zemewe mu kugerageza kugura amajwi no kwiganza. Moscow ihakana kwivanga muri politiki ya Moldavi. Ariko Perezida Putin asa n'uwipfuza guhungabanya ico gihugu no kukibuza kwinjira mu ishiramwe rya Buraya. Ndangirize hano muri Kenya, aho igipolisi cahawe uruhusha rwo kuzura ahakekwa yuko hahambwe abantu bashasha bashobora kuba barapfuye mu nzira zifitaniye isano n'idini ryo kwiyicisha inzara. Hari abantu 11 bakekwa bariko barakoga ko amatohoza nyuma yaho bibananiriye kwerekana iyambu ry'abana benshi batazwi iyo bari. Igipolisi kibaza yuko ari inyigisho zibandanya gukora z'iryo dini ry'umupasitori yabwihaye Paul Mackenzie. Yagirijwe kwica atabigambiriye abantu amajana mu bamuyoboka batowe mu ishamba rya Shakahola mu 2023. Mu mwaka uheze yaraburanye ahakana icaha. Urakoze Piment ku magenge. Amakuru ku buryo burambuye tuhere mu karere k'ibiyaga binini. Mu Burundi abagendesha imodoka zunguruza abantu zibakura mu gisagara ca Bujumbura zibajana mu ntara za ruguru basuye ku mirimo kuri uyu wa gatatu inyuma y'imisi 3 bare bamaze muri yegereyegere. Bamwe mu baganiye na BBC gahuza miryango bavuga ko bahumurijwe ko batazosubira gucibwa amande menshi kandi y'agasaki isaki, ariko bemeza ko nubu bariko bikora ku gitoro ca magendu nkuko vyahora ngo kubera nubu ataca bariko barahabwa ku mastation. Ishiramwe Parseme rikurikirana hafi bijanye n'ubutunzi ribona ko leta ikwiye kuvavanura n'ingendo yo gukarira abunguruza abantu n'ibintu aho kikihutira gutorera inyinshi kena ry'igitoro risa n'ijyananiranye. Ni inkuru ya Gildas Yehundimpundu. Mu gihe mu minsi 3 iheze ku gituro cyo kuri Kotebo mu gisagara ca Bujumbura uhasanga hagandagaje ingenzi nyinshi zabuze ikizunguruza, ubu naho n'igihushane. Uhasanga imodoka nyinshi zo mu bwoko bwa Hiace, iza mu bwoko bwa Probox zabuza buzunguruza. Abashoferi baguma batanguranwa umukiriya wese aje bakaja kumutwaza isakoshi n'utwiremetse kugira barabe ko yokwemera kwinjira mu modoka yabo. Nashatse kumenya ico bacarahindutse maze negera bamwe muri bo. Baduhumureje natwe twagarukanye imiduga. Bavuze yuko uwo mukiriya n'umushoferi bumvikana. Oya turatekanye nta muntu araza kutugora, nawe turabona aza kutugora. Nk'ugatono kubera size niho bita apel. Abakiri uko baduga hazo mu ntangiringiri y'abantu bahari uvuga ngo urazimba abantu. Ni bya bihumbi 200 nye kugira urekipere yabido ya esase. Nubwo biruko abashoferi bemeza ko atabiganiro vyigeze biba hagati yabo na leta ngo bahabwa kajyo ko gusigura ingorane zabo.
bamwe mbere biraboneka ko bagifise ubwoba ntibemera no kuvugisha abamenyesha amakuru. Mu gihe kuri uwa kabiri hagaragaye sitasiyo zimwe zimwe ziriko ziratanga igitoro, aba bashoferi bemeza ko bataronse. Babwiye BBC Gahuzamiryango ko babandanya kwikora kuri magendo. Twe sitasiyo twe tunywera kintu wacu nta nimwe baraha. Tunundi tugura nka gutya twara tukura hariya nyene twara muri Kongo, muri Tanzania, niho tukigura. Twibujumbura baduhaye sitasiyo zitatu. Muga nta nimwe barigera bahako igitoro. Abiyunguruza batandukanye batashimye kumpa amajwi. Bambwiye ko ku ruhande rwabo ubaragahengwe. Bamwe wasanga bamaze gufata ivyicaro mu miduga batekanye ukabona ko bafise amahoro. Hari n'uwambwiye ati hako imigambi yanje ipfa nofuma ndiha amahera menshi yo kwiyunguruza, ariko hari n'abandi babona ko bazimbwa. Twarose mugabo irazimvye, kumanuka twamanuka ku 30-40. Jewe nkaje aho mvuye mbaho bitwa komine Rutegama, dusaba ko abantu abajejwe ibintu byo kwiyunguruza barabe ko ntobogabanya ibiciro kugira natwe tuze turagira ntiriyunguruza byoroshe. Ishirahamwe Parsem rikurikiranira hafi ibijanye n'ubutunzi bw'u Burundi ribona ko leta idakwiye gukarira cane abunguruza abantu n'ibintu mu gihe ngo itari kiratanga igitoro ku rugero rukwiye. Ku bwa Faustin Ndikumana arongoye iryo shirahamwe, abo bashoferi bakwiye nyabona gufatwa nk'abariko barafasha leta nayo ikihutira gusuzuma igituma igitoro gikenye mu Burundi honyene. Urumva muri ico gihe rero aba privé bariko baragira ico bita ku maintenance service minimum, ivyo biciro bitegeza guca biduga. Ninda atazi ko ugiye guhamuwe canke ugwaye canke izogaje kubirimo ashobora kugura ibido, barabigwaye mugano n'ibigenda gute. Tugwana ingwano zo niho inyishu ziboneka. Inyishu ku kibazo c'igitoro si kwiruguragwana wa transporteur, nuko ikinjira kandi tugasubiramwo tukaraba imvo ziriko ziratuma ibintu bigenda gutyo. Imirimo yo kunguruza abantu yari yahungabanye mu burere butandukanye bw'u Burundi kuva kuri uw'Imana biturutse ku ngingo yo guhana rwose abashoferi batubahiriza ibiciro vya leta yari yafashwe n'inzego z'igihugu. Bamwe bagiye bacibwa amande agera ku miliyoni w'amarundi no gupfungwa bagafungwa nk'uko abashoferi bavyiganiye BBC Gahuzamiryango. Jiridasi Ihundimpundu i Bujumbura. Urakoze Jiridasi Ihundimpundu. Tugume mu Burundi. Itariki 30 z'ukwezi kw'indwi buri mwaka n'umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya urudandazwa rw'abantu. Uyu munsi usanze mu Burundi bamwe mu bana n'ugwaruka bari mu biruhuko bajanwa kudandazwa mu gihugu ca Tanzania nkuko bivugwa n'ishirahamwe ONLCT Uwe ton frère rigwanya ivyaha vyambukiranye imbibe. Iryo shirahamwe rivuga ko mu matohoza ryasanze hari abarundi barenga 400 bafungiwe muri Tanzania bashitseyo baciye mu kinywabi. Mu kanya gaheze navuganye na Maître Prime Mbarubukeye umukuru wa ONLCT Uwe ton frère ntangura ndamubaza aho bakuri ivyo biharuro. Ibi rero tubivuga twisunze ibiharuro dufise mu ishirahamwe ryacu ONLCT Uwe ton frère aho dusanga ugwaruka rushika 32 harimo n'abana 5 baheruka gufatirwa mu ntara ya Rutana na parike ya Rutana kwigenekerezo ya 21 z'ukwezi kw'indwi nyene turimwo, ahubwo gwaruka nabo bana bafatiwe mu ahantu bita kwitereni Imakamba bakuwe mu Karusi. Abo bantu bari bagiye kubadandaza bari batwaye mu gihugu ca Tanzania, bakaba bari buririye Igitega kuri parking y'imodoka zimwe zunguruza abantu hari zabakuye Igitega saa 3 zo mu gitondo, amare bafatirwa Imakamba. Mwavyo matoza yanyu ko harimo abana bakiri bato mu myaka 12 n'ugwaruka batwagwa bagiye gukoreshwa canke bagiye kudandazwa mu bindi bihugu. Abo bana ntibijana, abo bana turumva ko aribo bafatwa. None abababesha ngo bagiye kubahuzi canke baja kubadandaza ngo bajanwa nabande babishwa nabande kugira bagende. Abakora icaha nta bara baba bafise kandi ntibagira ubwoko ntibagira iki twita abadandaza abantu kirema muntu n'abadandaza bakirema muntu, kandi iyo bafashwe barahanwa n'inzego z'igihugu zibijejwe. Mu matoza yanyu none abo bana bava mu zihe ntara cane cane? Twavuze ko kenshi bakunda kuva mu Ngozi, ubonye ni mu ntara ya Butanyerera, abandi bakava mu ntara ya Karusi, abandi bakava mu ntara ya Gitega, ko hariho n'abandi bakugwa mu ntara ya kera yitwa Kayanza. Imipaka ko mu misanzwe ibisanzwe icungerewe n'abajejwe umutekano babaca mu ryahumye gute? Kenshi nibo bacana ku mupaka hajya hazwi. Iyo bashitse nk'ahantu bita kwitereni nkuko twabivuze, baca ni hari Imakamba, baca babururutsa imodoka bagaca babacisha mu yira
bwandamwombane bw'umukinnyi wabi bakaca rero baja gukana umupaka batarinze gushika ku mupaka bari mu modoka. Mw'ishirahamwe ryanyu rya ONLCT uwe ton frère musaba iki leta kugira ikumire iryo dandazwa ry'akiremwa muntu? Nuko leta y'u Burundi yohimiriza ubutungane cyane cyane amasentare ajejwe guhana kugira ngo yive inyuma akore nk'uko iyi sentare nkuru y'igihugu ya Rutana iriko irakora, kuko nk'uko twabivuze yarahagurutse irafatisha ikibazo cyo guhasha no kurwanya urudarazo rw'abantu cyane cyane no guhana abarukora. Icyo kibazo yagifashije mu minwe kuko twabwiye ko itariki 25 z'ukwezi kw'indwi mu mwaka wa 2025 iheruka guhana no kuri bimwe biboneka abagabo bafatanywe abana twavuze bari babashoye mu gihugu ca Tanzania. Turasaba leta y'u Burundi yuko yobwirana n'andi masentare agahagurukira ico kibazo. Iki naco dusaba leta y'u Burundi no yovugana leta ya Tanzania kugira ngo vy'ukuri abarundi bashika 176 mbere mbashoro no kurenga baze barekugwe. Uwo yari Maître Prime Mbarubukeye umukuru wa ONLCT uwe ton frère twariko turavugana. Ubu ni saa 11 n'iminota 45 muri studio za BBC London. Ni saa 12 n'iminota 45 nyene mu Rwanda no mu Burundi. Amakuru yacu arabandanya inyuma y'akaruhuko gato. Ubu naho tuje mu Rwanda. Urugereko rw'urukiko rukuru rukorera i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda rwamaze kwemeza urutonde rw'abatangabuhamya ku mpande zombi, haba ku ruhande rw'ubushinjacyaha ndetse n'uruhande rw'abashinjura Beatrice Munyenyezi. Bamwe mu batangabuhamya nabari batanze ubuhamya mu rubanza rwa mbere, aho mu kwezi kwa kane umwaka ushize Munyenyezi yakatiwe igihano cy'igifungo cya burundu ahamijwe ibyaha bya genocide no gusambanya abagore n'abakobwa, igihano yajuririye. Ni inkuru ya Yves Bucyana yakurikiranye ku rubanza. Abatangabuhamya bose ni 35 muri bo harimo babiri urukiko rwifuje kugarura rukabibariza kuko bari batanze ubuhamya no mu rubanza rwa mbere. Muri abo batangabuhamya ubushinjacyaha bufitemo 22, 16 bakazatanga ubuhamya bwabo amajwi yahinduwe kandi batagaragara mu rukiko, naho ubwunganizi bwa Munyenyezi bwo buzakoresha abatangabuhamya 11 barimo 8 barindiwe umutekano. Urukiko rufata gahunda yo kujya byibuze rwumva abatangabuhamya 4 ku munsi mu rwego rwo kwihutisha iburanisha ry'urubanza rw'ubujurire. Kuri urwo rutonde harimo bamwe mu batangabuhamya bari batanze ubuhamya mu rubanza rwa mbere n'abandi bashya bongewemo na buri ruhande rukurikije ibimenyetso bishya bavuga ko byabonetse. Abatangabuhamya babiri ku ruhande rw'ubushinjacyaha bamaze gutanga ubuhamya bwabo bavuga ko bazi neza Munyenyezi Beatrice. Bombi bahuriza ko yagize uruhare mu rupfu rw'umubikira batavuga amazina ngo bamufatiye ahitwa ku Mukoni. Gusa umwe mu batangabuhamya akavuga ko Munyenyezi ari we wishe umubikira ubwe amurashe nyuma yo gusambanywa ku gahato n'interahamwe. Ni mu gihe undi mutangabuhamya avuga ko Munyenyezi nta mbunda yari afite. Mu kwezi kwa kane umwaka ushize urukiko rwisumbuye rwa Huye mu majyepfo y'u Rwanda rwahamije Beatrice Munyenyezi ibyaha birimo ibya genocide no gusambanya abagore n'abakobwa ku gahato. Urukiko rwisumbuye rwa Huye rukaba rwaravuze ko rwagendeye ku mvugo z'abatangabuhamya. Bimwe mu byo bamwe mu batangabuhamya babwiye urukiko ni nko kuba Beatrice Munyenyezi ngo yarigaga muri kaminuza, ariko muri uru rubanza rw'ubujurire umushinjacyaha yavuze ko Munyenyezi yatigeze yiga muri kaminuza y'u Rwanda iherereye mu mujyi wa Butare, ahubwo ko hari abamwitiranyije n'abandi bakobwa bigaga muri kaminuza kandi ngo nawe yitwaraga nk'uwiga muri kaminuza. Beatrice Munyenyezi avuga ko mbere ya genocide yigaga mu ishuri ryisumbuye rya Sefoteke mu mwaka wa 6. Umushinjacyaha akavuga ko mu bimenyetso bishya byavuye mu iperereza yakoze Munyenyezi atigaga muri Sefoteke, ko ku rutonde rw'abigaga mu mwaka wa 6 rwatanzwe n'umuyobozi w'iryo shuri nta zina Beatrice Munyenyezi rigaragaraho. Abamwunganira bo bavuga ko ibyo bimenyetso bishya by'ubushinjacyaha bitari umwimerere. Umushinjacyaha asaba ko icyo kibazo cy'umwimerere cyaharirwa urukiko. Ntiharatangazwa igihe urubanza ruzongera guhamagarirwa. Yves Bucyana, BBC Gahuza Miryango, i Nyanza.
mu kiganiro nacyo kuri wa kane twabateguriye. None se kuzindutse Nadi? Nazindutse sabwo naryamye ko umukobwa yandaye ijoro arira karenda bucyo. Yararira se habaye iki? Nicyo nshaka kumenya nyine ubungiye ku kigo nderabuzima kumuvuza. Ayaya, umukobwa wanjye yarwaye rero. Reka nte. Attention Patrick, utantwikurira umwana. Ni 12:45 kuri BBC. Tugumane na Yves Bucyana mu makuru y'inkino. Imikino kuri BBC gahuza miryango. Mwereho neza mwese abateze amatwi BBC mu mikino. Umutoza wa Newcastle United Eddie Howe avuga ko Newcastle nta kipe nimwe iratangaza mu buryo bwemewe ko ishaka rutahizamu wayo Alexander Isak. Uyu rutahizamu w'umunyaswede ufite inkomoko muri Eritrea arimo arashakisha uburyo ashobora kuva mu ikipe ya Newcastle akaba ataranitabira umwiherero wayo wo kwitegura shampiyona ikipe irimo ku mugabane wa Asia. Gusa Newcastle yari yabanje gutangaza ko Isak afite imvune idakanganye. BBC Sport ivuga ko Liverpool ikomeje gushaka uyu rutahizamu w'imyaka 25 nubwo yasinyishije Hugo Ekitike kuri miliyoni 69 z'amapaundi. Newcastle United ikomeje kwemeza ko Isak atagurishwa nubwo umutoza Eddie Howe yemera ko atagenzura ejo hazaza huyu mukinnyi. Aragira ati icyifuzo cyanjye nuko yaguma muri Newcastle United. Isak yinjiye muri Newcastle avuye mu ikipe ya Real Sociedad yo muri Espagne muri 2022 ku masezerano afite agaciro ka miliyoni 60 z'amapaundi kandi aracyafite imyaka 3 ku masezerano ye na Newcastle. Ahandi ikipe ya Everton yagurishije ikipe y'abagore mu kigo giherutse kugura ikipe ya Everton y'abagabo. Iki kikaba ari intambwe izamura kubahiriza amategeko y'inyungu ndetse n'iterambere rirambye mu mupira w'amaguru mu Bwongereza. Iyi kipe yaguzwe na Roundhouse Capital Holdings ifitwe kandi igenzurwa n'umuherwe w'umunyamerika Dan Friedkin. Itsinda rya Friedkin ryarangije kwigarurira Everton mu kwezi kwa 12 mu mwaka ushize. Nta mibare yashyizwe ahagaragara yerekana agaciro kayo Everton y'abagore yaguzwe. Iyi ni ikipe ya gatatu y'abagore igurishijwe mu kwezi kwa gatandatu 2024. Chelsea yagurishije ikipe y'abagore mu kigo kiyoboye Chelsea ubungubu Blue Co ku giciro cya miliyoni 200 z'amapaundi mu kwezi kwa gatandatu. Kandi ikipe ya Aston Villa nayo yagurishije ikipe y'abagore mu isosiyete iyifite ya V Sports. Soreze ku makuru y'igura n'igurisha ry'abakinnyi avugwa cyane ikipe ya Manchester United ngo yaba yifuza cyane umunyezamu Nick Pope w'imyaka 33 wa Newcastle United, mu gihe Newcastle yabimaze kugura umunyezamu wa Southampton Aaron Ramsdale w'imyaka 27. Bikavugwa ko Newcastle yamaze kwemeranya na Southampton kugutizwa uwo munyezamu. Na Arsenal irashaka kugura rutahizamu nyura ku ruhande Eberechi Eze w'imyaka 27, ariko ikababwa n'igiciro ikipe ye ya Crystal Palace yamushyizeho cy'amapaundi miliyoni 60. Itikereka Crystal Palace izigabanyije. Ayo niyo y'imikino nabateguriye uyu munsi. Ndi Yves Bucyana. BBC gahuza miryango muri Afrika no kwisi yose. Urakoze Yves Bucyana. Ubu naho duha ijambo Yvette Kabatesi mu kiganiro cy'abagore. hakugira ngo wicare buri kimwe cyose ngo papa oya, cyangwa ngo mama oya, hagukura amaboko mu mufuka ukore. Mwiriweho neza. Yitwa Iradukunda Marie Rose, avuga ko ari we mukobwa wenyine ukora akazi ko kwikorera imizigo yabaje guhaha mu isoko ryo mu mujyi w'akarere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Ubwo twamusuraga wari umunsi w'akazi nk'indi yose, ariko yafashe akanya aratuganiriza. Mfite imyaka 25, nkaba nkora akazi k'ubukrani. Nagatangiye mu mwaka wa 2018, numva bidashoboka, nisanga mu bahungu gusa ndi umukobwa mu bakrani 200, ariko byaranshobokeye
ushobora kwikorera umuzigo w'ibiro bingahe mu by'ukuri? 50. Uyikorera gusa n'amaboko cyangwa ukoresha n'ingorofani? Aya nikorera ku rutugu ntabwo ari ku mutwe kuko ku mutwe ntabwo nabibasha. Hanyuma urabona mu by'ukuri abakiriya byoroshye? Nyine bamanza babyanga bakavuga ati reka ngo ntabwo twavunisha ngo umukobwa havuga ati se none ariko kazi kanunze wanyera akazi ati ushobora ibiro bingahe nkamubwira ati ni 50 ngaho ngwino ngo tugere nibura bishobora bakakamba. Wahisemo rero gute gukora ako kazi ko kwikorera imizigo no guhahira abantu? Natangiye nkora akazi ubuzunguzaye rero nkabona ntaho nzagira badufata badufunga nkabona n'amafaranga nashoye nta nayo nungutse kubera ko babitwaye. Noneho nigira inama ndavuga ati ariko ubundi wakwisanisha na bari abahungu nkabinjiramo. Bamanje kubyanga bambibwiye papa nawe amanza kubyanga aravuga ati uri umukobwa ugiye kwikorera imizigo uzabishobora. None ndavuga ati ngewe nzabishobora kuko ngewe mbyiyumvamo habwo nyemerera. Aravuze ati rero ntabwo nagukuramo ikikurimo. Baranyemereye agenda kwa perezida w'isoko nawe amanza kubyanga aravuga ati reka amanza kubyanga. Papa aravuga ati none se ko bibi murimo wabereka akabikora. No hama nuko baba baranyemereye mba nambaye igisarubeti mba ndakoteje narabishoboye n'ubu ndacyabikora. Hanyuma rero ukorana gute se n'abo basore nyine cyangwa abo bahungu uvuga? Bwa mbere ntabwo twabanaga neza ariko uko bwije no kubukeye tugenda twiyumvanamo. Ubu basigaye bamfata nka mushiki wabo. Umuntu se ubu ngubu tuvuge iyo haje umukiriya ubu ngubu akareba wowe akabona nabo bahungu abanza guha akazi ndi kubera ko tugendera ku murongo. Buri modoka ije guparika hari muri parikingi y'isoko abageze imbere nibo bayiviraho. Inuko nkuko dukora kereka unzi cyangwa ushaka kunkoresha ugahita uvuga ati ngiye nshaka kuba umukobwa mpita mva mu murongo nkahita nza kukumva ibyo ushaka kumbwira. Rero n'akazi kakorohera se kwikorera imizigo umwana w'umukobwa w'imyaka 25? Byamanje kundura bwa mbere nanjye nkumva yuko ntabishobora ariko nkihakanya abagabo yuko ndabishobora. Utaha mu rugo utatagangaye utananiwe cyane? Oya ntabwo mba nananiwe cyane. Nyine iyo mbonye ari byinshi nanjye mfata umukara n'umugenzi wanjye nkamubwira ati ntwaze. Nta wundi murimo ukora nibyo ukora ubu ngubu? Nta wundi murimo nkora. Burya nakuye amaboko mu mufuka ndakora ntabwo nicaye. Uko ngenda nkora ngenda nzigama umunsi nzayagwiza nanjye nzakavamo ndebe ibindi nkora. Ese nk'abandi bakobwa iyo bakureba baranseka bakavuga ngo dore umukobwa w'umukara. Hari n'umbona ko ndi umusazi nyine sinkura mukobwa uri mu bahungu bangana kuriya ari umwe bagakeka ibindi ntabwo wabibabuza ariko nta kintu bintwaye kubera ko ntazi n'inyungu yako nicyo kamaye ndagakunda. Wa mugani se nyine wenda ntabwo abo bahungu mukorana hari ikindi bakubaza? Nta kindi nawe pe ndega nanjye ntabwo nabyemera kuko mbafata nk'abasaza banjye. Hari ubutumwa ufitiye abantu bakumva? Ndabufite cyane bakobwa bagenzi banjye hakugira ngo wicare uri gusaba ya kotegisi uri gusaba amavuta hagukura amaboko mu mufuka ukore kandi ntimukagaye akazi kuko ntabwo muba muzi ikigahatse ko kimeze. Ntabwo njyewe nsabiriza mba n'abanyamafaranga navunikiye naharaniye. Niba mbonye ibyo 2 ndarya 1000 nzigama ikindi 1000. Icyo 1000 kizagenda kigwire nk'ubu ngubu mwamazemo imyaka 8 ntabwo ndi 8 yansangamo ariko ahubwo se izansanga ndi kuki nicyo ndi gushaka guharanira sahizi. Iradukunda Marie Rose ukora umurimo wo kwikorera imizigo mu isoko rya Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Ni naha rero dusoreje muramuke neza. Urakoze Yvette Kabatesi na Marie Rose. Iradukunda mwariko muraganira iki akaba ari ikiganiro twabasubiriyemo. Imbere yo kubasezera nkundira ndabibutse ko mu Burundi abagendesha imodoka zunguruza abantu zibakura mu gisagara ca Bujumbura zibajana mu ntara za ruguru basuye ku mirimo kuri uyu munsi wa gatatu inyuma y'imisi 3 bare bamaze muri yegere ariko ngo ikibazo c'igitoro kiracaye ca kindi. Itariki 30 z'ukwezi kw'indwi buri mwaka n'umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya urudandazwa rw'abantu. Uyu munsi usanze mu Burundi abana n'ugwaruka bari mu biruhuko baja kudandazwa muri Tanzania
nk'uko bivugwa n'ishirahamwe ONLCT Uwe ton frère. Amakuru no musi agarukiye ngaha mwashikirijwe na Nina Iradukunda yaragiriwe na Mark niyo nkuru mwakoze kubana natwe na Gahwana. Thank you.